Uburundi buraririmba umutumire. Nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Radio Isangana cyari ikiganiro Uburundi buraririmba kuvuga ku iterambere y'umuziki w'u Burundi mu bazi imisi nko murabikurikira kuri Instagram, Facebook, WhatsApp ko zuba dufise umutumire witeka za kutuganira ku kintu ari ubwa mbere tuganira ngaha kuri Radio Isanganiro ikintu gishasha ikintu gishobora kudufasha guteza imbere umuziki w'u Burundi turabibabwira yuko ikiganiro Uburundi buraririmba tutavuga ngo uno muririmvyi ariko akora iki yakoze iki canke arota akora kiriya oya dutumira umuririmvyi akaza afise umutwe w'ijambo icaje kutwisho bitateme maze akadukura mu mavahe adushikana mu majahe akatwigisha abo baririmbyi bakagira ico bashoboye gukuramo nabo bose barota bagira iterambere y'umuziki w'u Burundi mwarabikurikiranye ko tuzoba dufise umuririmvyi akaba yitwa Big Zoé namahoro Big Zoé izina ryiwe ry'ukuri ni izina ryanje ryose ni Regis Barigume ego aka Big Zoé nkuko bakunze kubivuga yavuye Big Zoé tugitangura kuririmba kera tukiri abana twiga muri primaire yari mu myaka yari hari abaraperi babiri BIG na Tupac hanyuma hari umujene twabana mu quartier sinzi ico bafana na Silas Damara muri sali wabo hari foto iriko BIG na Snoop Dogg na Tupac hanyuma umunsi wa mbere tuninjira iwabo akimbona caranda bashavuga ngo ngo ni BIG kabisa ntigeze asubira kumamagarira indi zina gushika agiye muri South Africa mu nyuma no twavuye tugira na groupe yo kuririmba yarakunda rap nawe yari yabimenye kubera Silas urumva we bari inshuti naje bon c'est vrai nabanje gura no muziki w'Inyamerika mugabo umuntu arapika irundi for the first time numvise ari Silas donc scenario irabandanya turabandanya nuko turafise umutwe w'ijambo ukomeye gose bita kuri beat mugabo ntitsadushoka tubivuga ko twarose akaryo ko kuganira na Bface aratuganirira gatoya kuvyerekeye rap kandi ndazi ko kuri beat fisi fana na rap twarose akaryo no kuganira kwa wiri yarinjira tuganiriza araducira agace aracari gicaniro araducira umugani kandi turazi neza ko ivyo bihe nawe wari hafi hari ivyo bitaba one city one family etwali centre tubwire imbere ko tuvuga kuvyerekeye kuri meme na one city apparemment ngiye ngo yakira cyane yajeje mazi imyaka myinshi kuririmbe tubwire rero kuvyerekeye wewe avant za one city n'igihe cha one city muri rusange urukora vugana cyane kuvyerekeye rap yes ego jewe rap twahuye ikiri umuziki wa message naho ico kintu kiriko kiratakara na wiri yagishibagiye ya irikira cika plus entertainment kandi vraiment ni kwisi yose si mu Burundi gusa n'abanyamerika vyitwa ko bawutanguje kura cika umuziki wa entertainment gusa wo kwiryohera umuntu aririmba indirimbo karema ashobora ari kwavuga rimwe kabiri gatatu kane canke ari kwavuga marke impuzu Gucci kintu nk'ico birabaje cyane uzi ko ari umuziki wazanywe n'amajambo y'ubwenge amajambo yo kwibohoza amajambo yo gukangura abandi amajambo yo kutemera kuguma munsi ikintu nk'ico rero je niyo nahuye na rap en même temps yari mu myaka ya 95 na 5 na 6 7 8 igihugu cacu cari kimeze kuntu nari mfite imyaka mike nivyo mugabo nako ndabona amashangement iruhande yanje atuma ubwenge bwanje aho hari 95 96 ego bararam pam exactement instrumental nyene ya California Love for the first time numva bitari funk kuko ico cyari kizwe cyane mu Burundi ya rap yari funk numva ikintu kitari funk numva ngo ni funk iri evolue se numva ko evolue canke ego yari California Love hama ndavuga ni wow numva umudiho ko unumenga samparle hama mugabo nari nsanzwe muri ya myaka naza kubizi wewe waranduta Bomarle yaravuga cyane hanyuma je rero Bomarle narashobora gukapta spirit yiwe naho cyongereza ntacumva narumva yuko wari umufighter hari ikintu ego namva ko niho bihuriye original rap narumva ko ari umuntu ariko rap bose n'abarebe ya narumva ko ya original rap na Yesu urumva bose n'abarebe narumva yuko ari umuntu ariko rapusa narumva ko ariko rapusa ikintu Yesu n'umurebe
ya cyane gose yari irebera contre system ihari y'abafarizayo abafarizayo bari bafise ukuntu bigira ngo bazi vyose kandi ivyo ndakubarira bigira ko bazi vyose akavuga ati mwege bameze nk'imvazi size akarangi keza hanze mu gindani huzuye amagufa niki acarangiye situation avuga ati tiza guhinda nico gituma mitumbere nuko ari yagiye kwirebera contre system mbi yari ihari atari ntirebera yafata inkongo arasi oya ntana gato nta inkoho imaze guhindura ibintu bike kuruta amajambo meza n'ivyumviro vyiza amajambo meza kutihanganira akarenganyo kutihanganira ibinyoma kutihanganira ikidonka ibintu bitandukanye mwe n'ivyo rebellion zavire zahinduye ibintu nizagwanyije ivyumviro kuruta izagwanyije abantu n'inkoho yes ego hama tubaduhuye uko iyo period dayibuka twiga mu bindwi tudundika ku diho wa rap kuri Saint Esprit twandika tugira iki imbere yaho hari wabo twitaba ejo bundi nawe kuri television y'u Burundi abitaba Chris Cross Naughty by Nature Public Enemy twibutse gabanya kwaza bakaririmba Naughty by Nature yavuga gute we got away PP you know me everybody Chris Cross begi ama hacaza aba Benibi babita aba Benibi bara muri Belgique ego baje ngungira nabataba sina cyane ndaherutse kubaraba vuba cyane ntibabandanije baririmba en fait kijya gihe habaye ikintu mu bihugu by'abavuga abantu bavuga igifaransa niyo bari bakidekuvura rap hama ikiraduga gato mugabo ntiyaronka abantu bayishigikira bacara biheba arakurikiye bitwa abafaransa haro ba Menelik bouge dollar Kisem Lovan hama mu nyuma hacaza rero basirasi mu nyuma entre Sirasi uvuze ngo mu nyuma Sirasi programme ya mbere yafashe kuja muri studio kwa registra rap ari muri 1993 umva si mu nyuma 93 yeah ijya ndirimbo ya Sirasi abantu benshi bazi ivuga mugenzi wanje kumbe rero ivyisi namabanga ivyisi ijya version ijya ndirimbo yarashite muri studio aramuga ati ivyo nubwira mu registre nirazovyumviriza ngaha aca babrije kuyihindura arabiririmba nahandi ziya couple zo muri amafoyi nizo muri ijya ndirimbo no kuvuga ko Silas Dabara yemerje mu gihe mu bihugu bariko baremeje nyene hamwe ego no kuvuga ko sinzi vraiment ingene byagenze yabakurikiye wumva bagiriye hamwe ego nibaza yuko Silas ayoba abantu b'influenceje abarapera b'abafaransa abanyamerika nibaza ko nabari bamwinfluenceje Jean Public Enemy Fight the Power ikintu nk'ico ego hama nyuma ya Silas acakurikira ego mu nyuma ya Silas rero nsanga natangoye kwandika la fois passée l'anniversaire ya papa cyari ko papa ari we yampaye amahera ya mbere kugura cassette karimo ama instrumental wayiguriye he IT cassette nta ma instrumental bari bafise hariho abantu bazize nazikuye muri Tanzania ukimpatia 1000 bale anafanya kufanya copy wagachukura cassette vierge akakugirira copy ngaha abantu benshi bari bataha urugo rurimi izo instrumental zaje ziva muri Tanzania zaje ziva muri nibaza ko ziva muri ko mu Tanzania bari abanglophone byaraborohera kuronka ibintu byabantuze ego nizo watagurira repetition ego nizo tavugira ko repetition nibiki n'amaregistrement 98 ego mugara marepetition nyene mu cyumba nibikire ntuzeye ego namanibuka igice tugiye ku ntango umusambere tugira ikiganiro ku radio ari kuri radio mwizero babenga tuvuye muri BT award babenga ni Grammy twatsindiye dutashe ari kuri oldest ari kuri oldest bari kuri oldest siyo bakorera yari umuraho oya bari baje baraje hajya yavuye bamaze ko haje yavuye ikirabonesha baraje hajya oldest tumenga bari bahari bakiri plus studio quelque chose ego urumva namani uko muzitashye mukartiye amenga Evan tuvuye gutora Grammy nibiki n'intuzeyo no munsi peut-être abantu harabimenyereye hari ibiganiro by'umuziki byinshi nibiki cyo gihe byari ibintu byatari haba mu journaliste yarabiryoshe mwahurira ku radio muri groupe zibiri mukaririmba mwese hama bagatora bati groupe yaririmbye neza niyo cyaduhana interview zaranafasha no competition yiki twe rero umva twe byaba bigoye twatuvuye mu ngagara wahura nabandi uracabibuka abo baririmbye bicu gihe cyangwa migwi hariho groupe yitwa Niga Soul Family donc turetse Niga Soul comme yari kuze cyane bobo bari barafashe hariho groupe yitwa Niga Soul Family novuga ntiyari nka B y'abafarias nibo kenshi twahurira ku radio ikintu nk'ico hariho nabajya mu bwiza bariko baraba benshi bon mvuze uko mega ndabivuze nabi mbwico gihe groupe ziririmba sote ari bwiza canke buyenze groupe
zava handi ngagara yo yihoze deja meme hari groupe imwe yabasamova mix yava ku Musaga natwe twava mu ngagara nindi groupe imwe ba Crazy Bright sinzi ko bari bisanzwe baba kumutanga bo baragira na R&B n'iki bo bari press ku instrumental ya Boys to Men n'iki twe twinoze bagira R&B gusomba rap mbwa bagacagira rap y'igifaransa n'ibikumva barabana kumutanga nyene bize kuri Saint Esprit n'ibiki aho oye ntimari bwashike mu ma 2000 ego ngiye nkano na 9 ko 2000 hebwashike ego mugabo yari juste hafi ya 2000 inyuma ya 2000 haciye biki inyuma ya 2000 novuga nti comme studio zatevye kwinjira studio za production zatevye kwinjira canke amem tano twabigira ivyo bintu twari abana byari bigoye vraiment ko umwana wo mu windwi yo gukonvenka ngo mutwari muri studio ngo tibanze je kwishuri naje ubu nivyo nogira twe turareka ico gihe byari bikiri bishaje rero uvuga harabayeho imyaka yo kwikoncentra ku ishuri gatoya mugabo de gushika wa city rero baloza turondeye baloza yari aratwumvise yaragiye ku radio tugira ikiganiro hamaro ndi mumbere twaririmbana uwo mu inshuti ya Silas yari show cyane cyaje muri South Africa niki mugabo mu nyuma One City rero avuka turi organiza tugira indirimbo ya mbere One City twari kurimba je na balozi nundi muhungu ujya okumuko kwa gahibira yaje mwatevye cyane abwo waje mu kare yari ndindi coach wa New Star coach wa New Star uyo twaragira kuva tukira abana yego turi mu kwarujisiro ndirimbo candakizwa cyambako 2003 candakizwa chamba focused kugakiza nibiki hama changirimana nkikizwa nkishika dudaguma insist oya nushake kubiheba korera imana mu byo rusanzwe uhora ufisemo ingabire nibiki tokimba shika mu isengero kuri n'ubuntu by'Imana nta rap yabaho mu isengero mugacushika sangira imana sanga ivyo rero uraza kubitubwira kuko ni verse ikomeye cyane kuko hari ababitaho n'abatabitahuye mu rujya mwanya mugabo darandre temps imbere yuko tubanza kusimbiza ngo tushike mu kibazo gira kabiri gikomeye kuvyerekeye umvuga mbere tubwiye Kais Karap ari wewe n'abandi mwari kumwe tumva ivyo byaje bizanana imbere yuko rero twumva ivyo wagiye guteza imbere nabo muri kumwe bavuze instrumentari yitwa gute ya kabiri yitwa gute instrumentari ya kabiri instrumental twagiye tugira twumve yuko turi muri mwuka muzira kaneza akavuri mu ma écouter Uburundi buraririmba hari gihe kera byangora nkagomba gukora ikizi kibikikananga imbere nkashiramo ingufu kugira ngo roroke ntibinkundire nanje sinitahure yari kamere ntako nari bugire kamere kamwe ka Adamu wa mbere karakoma induru kanjana mu mahonero nanje nkagomba umwidegevyo kandi ndi mibohero noneho kanshikana mwiborero ariko Yesu ntiyagovye yuko mperayo yaje mwisi ku musaraba kugira mpe kamere karurema yaje mwisi ku musaraba kamere ku rupfu gahinduka ku buzima muri we jendi muzima twararushinze ruraguma urumuri rwanje ntiruzima muco muri ka mu mwijima urumuri rwanje ntiruzima ndashitse amaso y'ibinyoma arahuma buri musi nuzura umucanwa wamupinye umushasha niwonywa ndica giti c'amacama haba mu cica nke mu rushana kamere kukuzura ni konfise kamere katumye umwana sanase kamere kukuzura ni konfise kamere katumye umwana sanase naconganya agaciro ko gukundwa n'umwami w'abami kuko inzitiro zanje zose azihoza ko maso niyo mpamvu kuvuga izina ryiwe ntazobiheba naho byo zani so yarankunze arampfiranye nguzi igiciro kinini yiwe maraso fasha tumukomera amashi ni ku bwacu yakubiswe n'inkoni nyinshi ubuntu bwiwe buguma buba bwinshi kuko intama zikiri hanze ari nyinshi umwizeye aguha ubuzima apana bamwe batuma gusa umara kabiri no muri Kristo na hambere haramara ntawo bingana yabivuze ijya kabiri muramwumvise rero ni Big Zoé adushize rero muri muka wa muzika ko tuguhamagara nk'umuririmvyi tugaguhamagara n'ivyumviro vyiwawe bivanye n'ivyumviro warimwo uti imbere waririmba ibindi hama ubu ugeze ahantu utangwe rero kubifatanya n'agakiza dusigurira ego agakiza duhuye nako naratomboye gushikira mu ishengero riri mu jambo ry'Imana mugabo harimo n'umurongozi w'umuziki azumuziki kandi muziki navite guti wa kisasa w'ico gihe ego donc Dudu Theophile ni ukuri gushika no munsi mu muziki akiripiriye nyene ego akiripiriye nyene mu muziki ego hama akamambwira ati ebana ifo kuririmba rap je nanje
kumva ubwoba kintu ntacu naho nari bwabone kuvuga uti ngaha nzi yuko nje muri game y'umuziki utekereje nibiki donc il faut ko imana donc nishaka vyose talarira tiririra tiririra ndagoja bom 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 uvuka banguruzane ati rero gaha yaba bitera desordre urumva handi wowe nyene umvugira uti vya vrai mugabo imana ishimwe nyene sinzi imana banyene bayateguye ibintu mugabo nukuri sinagushobora gushoka ndabigira none kuba nubabuka gute byari biteye ubwoba kuko na video gute meme ico gihe nahitwa ko atari mwisengero rap yari kiri nshasha hanyuma ico gihe rap yari kiri plus abantu bari kiri juste abahungu bahora babona bibisuko n'amahereni n'amapantara manuye nico cyo nyene bibaza ko ari rap nibari bwumve message ya rap rero urumva ni kuvuga uvuze gusa kugira rap umuntu yagukasa ukiri haravuga ati yo ni wamuhunga je mwatanze afise ibisuko afise n'amahereni afise n'ipantara ikorotse n'ibikini acha tumura n'ivyatsi acha tangura kunywa n'ibintu tutazi vyari ivyo atangura guturira ivyatsi nze urumva rero haba ico kintu mugabo ndafata umwanya wo kubisengera niki hama umunsi wa mbere ndirimba rap mu isengero ari kuri bonanero 31 ya 2004 tujya 2005 kuri bombe aho gushika uno munsi ndacaronka abantu bambwira bati big je ubuzima bwanje bwahindutse ya munsi big je ujya munsi hariho group yitwa Victorious iharawe cyane muri gospel ndibaza ko nta muntu umwe atayizi umurongozi wayo yitwa David yamambwira ati tijewe ujya musina naje nari nkijijwe frame ati muganda ndavuga none kuri bona nyine je mwisengero kuri bona no munsi wo kubita umuziki ati amashite mwisengero raduga kuri podium kuririmba rap ndavuga ni sa mwisengero bino bintu ati uwo munsi wari umunsi numvise umenga ndashinze rero ibirenge neza numvise umenga ndashinze ibirenge neza mugakiza rero jeje nyine urumva sinari bwagira iyo boldness ko kuba kuko kurinda ko kumenya neza ntakekeranya mugabo imana ifise ikintu umugambi yo nyine amenya aho yicira kujya ivuga ati n'abantu no bantumye biti byo ntazira ntibishoboka jewe hageze ko ikintu canje gishika kirashika yego rero imbere ko tuja tugaye kuvyereke kuri beat aricyo cyakuzanye bwa mbere hari abavyakiriye abatavyakiriye abavyakiriye ko bavyakiriye kubirike abatavyakiriye wimvura ko ica abatumye batavyakira bwa mbere n'igiki nukuri namamvuga nti abavyakiriye ni gitangaza imana ishimwe hama batavyakiriye sinigeze jewe muri je numva umenga ndabashavuriye cyangwa numva umenga ikintu nk'ico kumega jeje n'ubwanje narabumva jeje narabumva mu nyuma niho maze gukura nkashobora guhura na Apollinaire yambwiye ati aterega aturabona ibivyo no munsi bemera mu isengero vya Louange na Adoration turabona negere intebe yawe no munsi ko wayibona nk'akarimbo umenga na kamarayika ariko k'Imana ati twebwe ivyatsi tukibizana babibona nk'ibipagani mpuzamakungu ati muguno munsi bari bien present worship baca bumva Imana nibiki ati mugabe ivyo natwe tukibizana twende twabizanye yari kangoma korari yaba mama ikazi karirimba ikagenda korari yaba papa karirimba ikagenda yaba sodi karirimba ikagenda yaba jeune karirimba ikagenda peut-être ni yabakozi bo munzi kintu nk'ico atwabira kwagira haze groupe de louange iduga kuri podium karirimba yonyene 45 minutes zose no mashikana ati sabye abatabana ntumve vyari ivyo ndavuga ni okay niho numvise mvuga nti vy'ukuri yari Imana yampishuriye kuko sinigeze nja mu mutima wo kugwana cyameme ngo gucika intege nibiki mugana mvuga nti nukuri ababitahuye hakiri kare bwari ubuntu bw'Imana kuko cyari gihe Imana nyene izanye kujya n'igihe ca Yesu haba mu bantu bamugwanya hari abamugwanya ku murango mbwa ku mugoroba gasa muri bari mu yasobotse ahavuga ati sha je nakumvise kuravuga ibintu sigurira heje bavuga mwe muri kuvuga iki ikintu nk'ico waho ndiyene ari ati nanse ko bava bantera amabuye bayanteranye nawe te muri kurabivuga numva mu ikintu nibaza yuko Imana irungitse iki yimanire ko igihe gishasha hariho tuwa madirisha y'ijuru yugurura ego nsubenda kwaza ikibazo cyanyuma tukiri kuri yo umuco wa mbere hariho periode rero mwabaye benshi ari Big Zoé ba Prince Mushiri President n'abandi barapero bakomeye bagira gospel music hari ibintu bikomeye muri nje rero n'amatema gowe gusumba n'uburyo mwabikora butari bumenyerewe nko kuvuga ukabona amasoldier mwambaye tenisiteri muri nyuma ya inuze ya autoblende hanyuma mu nyuma twatumva ngo Yesu Kristo ni superstar hamaze tubona abandi baririmbyi batari muri gospel ko bavuga ati oya ntukamita superstar ibintu nk'ivyo haraba n'ama polemique bijye bintu ntikwari kunyerera canke navyo nyene yari hinduka ishobora gusigurwa ego ntikwari kunyerera nukuri biguma ari vya bindi nyene nta Imana yo nyine ubwa yarafise isezerano rishasha n'irya kera
Bibiliya rero parti ivuga ngo niyo yonyine yahisemo gusazisha icya kera izana rishasha kandi riri meilleur gusumba rero igihe gishasha iyo kije igihe cyose nuko bigenda hama hari hinduburo jeje nyene niko ndavuga kuno munsi ndabizi ko mu myaka 5 iri imbere canke 10 hazoba ariho move shasha natahura ico ndakizi neza ntazotahura peut-être imana ndashaka kungirira ubuntu nkabashobora basi juste gushobora kubiraba nkumigwa muganga hora basi bareka miguvuze guhora mugabo imana inzanye igihe gishasha atari ubuntu bw'umwihariko icigwa bwo kwikapta niko kiba hama nibaza ko habaye n'ikintu cashose abantu ntibari bamenyereye kubona umuririmbyi wa gospel azwi urumva ko kari kuko byaciye bihinduka ugasanga ama evenement bahora batunanga aba artiste bataraba gospel gusa atama artiste wa gospel za muri evenement nk'ama kermesse yo ku mashuri nibiki ukiro turuva evenement isigari umwanya munini batumye aba artiste ba gospel kandi twese baduhemvye cyo kimwe ntitwaje gufasha baduhemvye ari Prince ari Jewe ari Big Karongera n'umwanya kuvuga utu nibavuye amateme yandi cyane ico ntibiguma ari bijya gusa ari Prince ari Big ari Type ari B40 ari GN ari Victoria's team donc kintu nk'ico rero nibaza yuko c'est vrai harabamwo igikorwa cy'umugwanizi guca ashaka gutera ivyondo kuko zone witewe akarere kiwe gatewe umugwanizi gushaka gutera ivyondo mugabo harimo kandi nico gihe gishasha abantu cabananiye gusa kwakira umenga ntibiteze kuvuga ati kwakira umuririmbyi wa gospel umustar umenga ubustar gari kwibabura gari mwambonye gari kwiyerekana ndiko ndabona Big muri nkajya ku bimwe byo kwishura byise gute kermesse harabana bari ko baririmba ibindi bintu amateme ajanye n'ibindi inzoga demo ibiki hanyuma abantu bakumva ko ayo ma message ari terrible aryoshe niki hanyuma abana bari ko baravutura icupa hanyuma nawe uraje ugacuvuga uti buka Yesu yarafise indi programme yo guca bandaniriza hari navuze ugacusanga wamusamye wamujije kubandaniriza turaze mitahandi wabite exactement nico nyene abantu ko turabaririmbye abantu bavuga ngo game y'umuziki bakigira ko twebwe ego muri game y'umuziki turimo nga turi muri game imwe mu kuruti y'umuziki donc iyo dushitse ahantu ibigaragara n'ibitagaragara bireyajisiriza icyarimwe rero urumva tuba turi muri combat zibereye icyarimwe rero urumva kandi ubutuba ntibukavugwe mu rusengero gusa ubushike hanze bavuga ngo ugende no muri desert hari umupasiteri w'umunya Nigeria mu gace ciri muri Ukraine no yavuze ati nimba abakristo turi amatara turi umuco w'isi nko birivuga hama cyabibaza itara nigiza mwefata nk'itara riri ngaha rirakwiye turabona woca afata amatara 9,000 akashira muri kino cyumba niyo ngorane ya mbere tuba dufise bicaye tubira amaso amatara afise akamaro itara ryose ribwiye mu kibanza cyawe siri turi gihano hari umwiza apana ahantu hari umuco ubwiza bw'itara nuko rija mu mwiza soko riza mu muco rero urumva dimanche turahurira hamwe mu isengero zagoye nuko ija muri atebe akajamo kanyo ba ari igihe kibuti zogira ikiganiro gaho ratubwira ngo twari dukwiye kuba tuguma tuborewe oyo rabizi isi avuga gute ku isi yari ingorane kubera abantu benshi ku isi bataborewe abantu bari riside cyane foko abantu baboregwa gusa nuko ingorane umunsi Yesu atanga hishurirwa ryo kuboregwa biciye kuri Paulo yavuze ati nuko rero ntimuboregwe vina ariko muboregwe mwe muyera abantu baca bateba mbonye aba mu higa bw'ivyo babakare abasati abantu nivyo biga kwavuga ngo tifoko twame tuborewe umuntu ari riside arabishe urumva abantu baca bateba kuko umva bamwe bacaguma bigisha bati nimunye inzoga musanze muri iryo jambo ntimunye inzoga rimwe ibintu bibiri harimo ntimunywe muri ntimunywe harimo kunywa hama n'inzoga umuntu niyimvira cyane kuri iryo jambo aza kuri ko yimvira ku nzoga cyane mugo umuntu mubwiye uti baregwa mwemera muri iryo jambo harimo ijambo borego nkemuyera niyo yimvira ko cyane aza kwimvira mwemera nemugere ko abantu bataboregwa inzoga bigishe kuboregwa mwemuyera kuba ari sideri vyari bibi nuko rero inshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya hadi sanga cari kiganiro Uburundi buraririmba mu byose ko tuko turiga ibintu byinshi cyane akaye dusigaranye kaguma gatera imbere reka rero burakaye dusigaranye tuvuge rero kuri rya jambo dushaka kwiga ivyo bari kwatubwira kugira ngo abantu babanze bagutahure bumvye ivyo twavuye niyo tugeze cyari kuvyereke gospel rap nike hariho mukanya imbere ko tuvuga kuri beat reka bagushe mu instrumental ya kabiri tumira mate twagiye 1 2 3 ivuga gute navuze ya gatatu siyo niyo yintagiye
navuze ya mbere twagiye iya mbere yes yeah ni Yesu mvuga mwami w'abami agera neza mu maja no mu maza bukira bugaca ino ndwi utangurane nawe umwizere umuha ubuzima bwawe yeah kwiganyira sumuti gusenga niyo nyishu hagati mu bibazo ni wowe gusa mbwiye nti yaba ntiteze gutabagwa nawe mba nihevye nyibutse uwo ndiwe nyibutse ivyo wombitsemwo nyibutse iyo ntumye ko wewe unyitangirayo kuvuza ushitsa kandi utanguje usozera nyemerera vuge ko atawenzi wahemukiye gushika ubu sindabona utayu wakwizigiye sincugumira mpemuyera waramudusigiye mbe novuga ikino kumusaraba waradupfiriye yeah amagorwa yacu ni menshi witeka yadukiza yose ivyago n'amakuba ntibizobura kuza mu muriro ntuzosha no mu ruzi ntuzotwagwa komeza urugendo hamwe n'ivyo zo gucira icanzo ni kuwiteka gize kumye ico wahawe gushika kwiherezo gakiza kari hafi kurushaho twizera impera ni kumpera ico nizera ni kimwe naho data na mama bonta umve azodutora izere shikama ntiwihebe ivyiza nibitaraza naho uzaza ni wizere nahizuba rirenze rizosubira riseruke naho bukomeza kwira twe twitega bucana yandire kandi twivange dukore nka Mose yahisemwo gutukanwa n'ubwoko bw'Imana hakuyivanga n'abanyagiputa dukora ivy'ubuhizi hako dusubira inyuma kora ivy'ubuhizi nka Christian Xavier Uburundi buraririmba ni Yesu mvuga muramwumva yitwa Big Zoé yahisemo kuririmbira Imana mugabo akagira guca ndadusigurire kubiri kugira guca uri kuracokorana byose ari gwiwe ugize guca ingabire zose ari ziwe naya maboko ni gwiwe uyashira hejuru ku cyangwa ukayagira uku kubw'icubahiro ciwe byose arakira nuko rero arusha kubonagira ati ujya muvuga ariko aracokorana twabibwajije nuze biface arabidusigurira nawe turakubajije ubisugiye uko wawe kandi umwese nivyemera nuko kuri beat niki kuri beat ni nabaririmbyi benshi bagiye hamwe kugira bakoresha ingabire zidakoreshwa cyane mu isengero mugabo bazikoresha kubw'icubahiro c'Imana kubera bakijijwe hariho kenshi nakunda kubona nk'ubu hacigiye nkijijwe nkabona nk'umu basketteur yakijijwe hama nkaca mbona yuko match za basket par exemple ziba dimanche hagati yo kujokina match ya basket no kuza gusenga dimanche agaca tangura guheba kujokina basket kubera dimanche baje gusenga nkumva ndatinya kubivuga nkumva sindavyakira nkumva ndatinya kubivuga ngo sindavyakira kuko umuntu akijijwe acigicare mu gishasha umuntu akijijwe birivuga ngo ameze nk'itara hama ntawatsi itara ngo ajyubike kumubehe canke igisimbo ngo arifuke rero iyo vuze iryo tara ni ikintu muri twebwe gituma umwe wese akayangana ni nk'uku Christian Xavier kwaduka akaja gutangura gusengera mu bintu basenga kuwa mbere 2:30 agace babwira Uburundi buraririmba yo Uburundi buraririmba niho hantu ufitiye ijambo nimba warakiriye Kristo ukabwira umukaragazi umugaragariza kuri platform yawe aho wowe ufise ijambo aho wowe ukayanganira afite ndavyite gute jewe nimba atanu marigera mbona ndiko ndagira natation par exemple nkaca naduka nk'ubu ngo nshaka muga mu muziki ugasanga igihe cyose mu muziki urashaka kuntumira kuri radio ukama umwanya uganuko muri make hani nyenyeri yanje yakakuruta handi ni ngaha uteza kuhakorera nigeza kuhakorera ahantu nyenyeri ya Christian kwakuruka ndari kuri micro mu kiganiro ateza kuhakorera ahantu kuri micro kuri frere akayanganira niba ari nyuma ya kamera agasohora video itesa naho nyene rero uti nzoza nabasanga fata ikintu cawe ico nyene uracapa uratamba uraririmba ukina basket uri mu footballer ugira ikintu uri mu blogger wandika
ico nyene en fait urumva kuri beat c'est vrai kuri beat majambo dufasha ayo majambo ni kuri ikirundi beat umudiho kuko mu kugaragaza rero uwo mutima niyo nsiguro semeje gutanga nuko dusohoka twaja kuri tere ivyo bigakogwa kuri beat no kuri tere nico kimwe rero ego tubwire abari korakurikira radio isanganiro ko abari koradukirika ku munsi wa mbere ashobora kudutelefona nimero murazizi nuko twandikira abatwandikira ni kuri 76 amajana 29 ajana 40 76 amajana 29 ajana 40 76 209 140 mube muce make kugira ngo dushobore kwakira benshi abashaka kudutelefona murazizi nimeze kuri radio isanganiro 76 083 933 76 amajana 33 izo nyene cyane 61 ubusa 83 amajana 33 61 083 933 hanyuma tube turabaza ibibazo hagize umwe babiri bagushigikira cyahe bagwanya cyahe bakakubaza ibibazo we hafi nuko kuri beat twumvise ikogwa gute ego turahurira hamwe ahantu kuvuga gushika no munsi incuro tumaze kuyigira nyinshi twagiriye ku material basket kiretse 2 fois twaba dushaka nyene ko duriramo turi benshi twagiriye nga kuri place de l'indépendance ya mwibarabara tukazibira rya barari entre Leo na place de l'indépendance ex Leo na place de l'indépendance ego duhurira kuri terrain hakenegwi kugira ibintu ntashobora hakenerwa sonorisation mu DJ sometime yo haje groupe nka Redemption Voice canke SMS bakenera guitar bakenera umuziki uvugije batakoresha aba DJ hagacaja mu instrument ego hama iruhande rero bariko baracapa kurundi ruhande bariko baratamba kurundi ruhande ari mu DJ ariko aravuza umuziki do kuri beat donc byose bibera kuri beat on the beat ego abacapa bariko barumviriza umuziki barumviriza umuziki ego habaririmba ariko aravuga umuziki hama hakabaho rero umwanya wo kuvuga ubutumwa kuri ntombere nyamukuru kuri beat no kuvuga ubutumwa kugira abantu bandanye kumenya bitandukaniye nabije bitwa amakaravani niki ntibitandukanye cyane peut-être nuko caravane ikigendiri déplacer peut-être même natwebwe nuko ngira ngo sinzi ko caravane ikintu kimaze kuba entre hagati y'ukwezi n'ukundi cyitwa caravane ngira caravane peut-être ni minsi ibiri kurikirana canke 3 canke 4 mugato bwaca mu kwezi kose mugana tubwari mu yo movement twaragize twahiriye kumutanga turaja mu Kinindo turaja mu Kamenge turaja mu Kinama kumbe rero nk'uwo muntu ashaka kugira kuri beat caravane tuvuge mugafata ukwezi muzunguruka uburundi bwose kagenda ingozi mugasura mu modoka iri mu sonorisation mukaja mu ibarabara hajya ku maparking y'amantuze y'amarozo nk'igitega turamaze kujayo c'est vrai twagiye twitwa kuri beat direct mugabo yabari badutumiye ugasanga nka église yorganije radohamagara canke organisation sanze ko ibintu byo kuvuga ubutumwa iri organisation radohamagaye turaduza yatanguye yari kuri beat icyumviro cyavutse 2015 cyari gihe nyene kigoye kwimvira ibintu nk'ivyo mugabo 2016 février événement ya mbere yari baye abantu ntavyo 2016 février mwaratangaye kubona abantu mu gihe hatari hasa neza cyane hatari hasa neza na gato abantu bagashobora kwemera kuza hano ego hatari hasa neza na gato abantu akemera kuza hamwe kandi nta limite ya quartier twagira kuko murabizi ko 2015 iyo esprit ya quartier ya hariya yaba hariya yasubiye kugaruka hama umusiba natwebwe vyitwa ngo tugiye kubigira twari twindiriye kuraba ivyo bintu vyari byo hama natuvuga ati ibintu nibiki akandi natwe turi ngaho hama tubonye abantu buzuye tukabona abashika 10 nabangahe bakijijwe tukana umunezero wari uhari hama tukibuka ko turi mu gihugu hama tukibuka turi mu gihugu abantu batakenze ikintu nk'ico abantu rero gitakenze ico gihe nibiki ibintu nk'ivyo nintuzeye shasi ntibaza kumunezero nagize uwo munsi vraiment hari kintu no uguza byari biryoshe cyane gose hanyuma gusa ingorane nuko haraje ntitwari twiyumviriye gufotora mugabe ico gihe haraje abafotografe abantu nka batatu barafata amafoto hama barashira kuri internet ni kuvuga Uburundi bwari bumaze umwaka wose atakintu na kimwe kibaho hapa muri gospel no muri profane ata concert ata festival ata show ata neza atakintu na kimwe ryari rya mbere kuva muri 2015 hagiye kuri mu Burundi y'amafoto y'abantu baryohewe yana ko baratamba nibiki baguma babona gusa ivyo makartie bitagenda neza bavuga bati wo bararuhutse urumva kuri internet iracaduga ari abantu benshi baguma batwakura ngo mashaka ego babashika nkabane bariko baratwakura basubira twakura tugira tubakire 76 caizo nyene batuba bari muri umunota twaretse kubakira hari ibintu bifisa akamaro turumva neza ko ntagize utwakura ca tumwakira nawe ucuhagarikira aho nyene ugera tumwakira
gushigikira ego nubu biracabandanya rero ego uyu n'umwaka wa gatanu iyi ndirimbo ubona ko barumva muri fond bagiye kuri YouTube bagatapa kuri beat haleluya bacashikira kuri ino ndirimbo uno mwaka ntitugeze tugira evenement nimwe kuri tera uno mwaka urana ibintu byinshi avant byo gutegura amatora mu nyuma jamwe urupfu rw'umukuru w'igihugu mu nyuma jamwe bya covid hari bituma byinshi intuze hama tavuga tuti okay kuri internet kamwe turahurira turi benshi reka duproduise ibintu ubutumwa bandanye buvugwa ahantu dusanze duhurira nko kare twabigirira aho duhurira donc indirimbo ni projet ya 3 chansons 15 artistes 5 artistes par chanson ego ni ambira sotse twa haleluya iriko aba artistes batanu hariko nouvelle generation abo muri MTC Victorious Team Full Life hariko Hervé muri Redemption Voice hariko umwana yitwa Nathan umwana na Imana Diodone ego rero urumva ubu tuko tubikora kuri internet mugabo izi zitatu zikoze introduce igihe gishasha cyo gusubira kuri tera urumva kuri internet kuri beat zo kigenda gute bazobe kurikira kuri Facebook kuri Facebook barasanzwe badukurikira Facebook barasanzwe badukurikira niho dushira ko ibintu byacu byose byinshi ama partage iki ama video iki ibintu nk'ivyo mugabo cette fois-ci ni ryari mbere dukoze indirimbo itari ya Big itari ya Prince itari ya Nde mugabo ari kuri beat produce yitwa aba artiste muri studio 76 amajana 33 cyangwa 61 ubusa 83 amajana 33 cyangwa ushaka kutwandikira adashaka kudutelefona twandikire kuri 76 209 140 76 amajana 29 ijana 40 dusoma ubutumwa daring nimvira ko ari byo usanga binyaruka kugira ngo umwanya turabona ko ugira uduherane turi kumwe na Big Zoé tubibutse ko turi mu kiganiro Burundi buraririmba aho tuvuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi ijambo nyamukuru twamatukora kuri iki kiganiro ni ijambo twita iterambere ry'umuziki w'u Burundi none kuri beat yo mariri iterambere ry'umuziki w'u Burundi ego novuga nti iterambere ry'umuziki w'u Burundi ngira habanza kubaho iterambere bon ego exactement ry'umuziki yuko umuziki ukogwa yuko umuziki ukogwa neza yuko umuziki uronka abantu bawukurikirana kuri beat naho hari reka tuhakira umuntu allo uraza kubanda nshishura allo ego ninda twakuye ari he ndivena mu ntara y'Ibitoke ego mwaramutse neza ufite amasego na 30 gira twakire benshi ndamukiza umutumire yambu vena none numvise ibikorwa byo ni byiza kandi arimba neza ariko rero umuntu amukeneye umuronka gute kuri internet nimba uyikoresha Big Zoé wanditse Big Zoé cyo kandika Regis barigume cyo kandika Zoé Saint Regis hose cyo ntore njya mu shengero rya Oasis mu Kinindo Preza Oasis Church iri mu Kinindo okay murakoze cyane ego hari ibibazo dushobora kukubaza gutyo urabitiza kuzishura afite bati bite mutama ndiejide ati mbazo uwo muririmbyi uti mufiki na Bface yanacho dupfana mugenzi wanje nimba nankurikira najya ari twaragiranye ikiganiro kuri Akeza live ego namahoro Christian na Big Zoé Elise Lumière nashaka d'abord gushimira Big ati kubganje namufashe nk'umu filo kuko ariko asigura bien hama nimba atari ibanga ushaka kwifatanya nabo bigenda gute hasabwa iki bikunda yoca ama akanimero ka WhatsApp kugira ngo amumuco in grande baraka pour vous ego kuri beat yaro page kuri Facebook yaro page twa kuri beat wanditse inbox ndakwishura direct ebana cha tuvugana kuri byo Samuel baramukije umutumire mbere akorera Imana gukorera Imana biri kwinshi bazobitahura bukebuke agiye kuraba amajambera agumatera imbere nibindi bizoza nuko tubwire experience d'ailleurs bigenda gute kuri beats birabaho bagira gospel bakagenda hanze bakavuga ubutumwa mu buryo cyane n'ubwa mbere bitanguriye mu Burundi bizoshwara isi yose nta image nari bigitanga mwe muhera kibimishurira binshira mu mutima nta karorero nari mfise ka norabira kurinde hari bindi bavyorosha vuga tereka manoze naka aramaze kubikora iki nta karorero nari mfise vraiment ku muntu norabira ko canke iki hari organisation yitwa Moisson pour Christ ivuga ubutumwa kuva kera
jemwe mwera kimbira numva ari kuvuga ubutumwa niyo bantu bambere nagiye guhanutsa jitse abona umuje naje kumuraba yambaye inkofero iravyinyuma iki ibintu nk'ivyo kandi nukuri nta gituma ndikona insanzwe nambara nta gituma cyumara ko niki hamashitse yumva umuntu ariko ambwira ibintu byo kuvuga ubutumwa vy'Imana nibiki ivyo byose yabimbwiye mu nyuma we hari like vya vrai uyu muntu akambwira ibintu byo kuvuga ubutumwa ansanze mu biro nyene yego bikamana nje kumusaba nti mbere ko dutangura twashaka kutugirisha formation kimisi nk'ibiri uze utwigishe utubwire ama challenge utubwire ibyo ari byo utumotive uwo bikoze imyaka myinshi cyane hamaraza shita sanga kweri kabisa ebana kumwe yambona bose dusuko nibutura inkofera ziravye nyuma n'ibiki nintuze hamara twigisha yaranyibwirije ukuri ati cyane uvuga nti baravyifuza muga ntavyo bazokora hanyuma ciye umwaka subira kuja kumuraba ngiye kumusaba yuko yo dusubira kandi akatugirisha formation mbere ko dutangura umwaka wa kabiri donc 2017 akimbona ngo big ndambwira yego ngo byo ntambwira mwarabikoze ndambwira yego twarabikoze ngo ndagusabye ngo urashobora kuvyandika ukama rapport ngene vyagenze ndambwira yego ndabishobora cyane mwandikira bakijijwe n'ibikine ntuzeye umwaka kurikira cyaturira dukorera umwaka wose yego urumva yuko umwanya wa mbere hari ukudatahura mugabo après ugacusanga mu yego nico gituma je mandore batayi banje igihe cyo stangwa ikintu gishasha umuntu agukuriye ntagitahura kumumwubaha kuruta uko wahura namwubaha nakare kubera datawe ikintu kandi sikwera ari Imana akikubwiye ucubura mu burenganzira bwo kumukora no kumukora mu gahanga gumumwubaha ibintu byatangujwe n'Imana reka Imana bari biteza imbere koko yoyo ntibayizibira mu bisanzwe umuntu ababona umengo niwe uri kuravyiha kumbe ari uvyiha bizopfa cyangwa ngo wowe uri umubono na bitahura urashaje na ibikini suko bigenda wakuvyaye ntumugera umuruta ntibigera umuruta wakuvyaye gushika umunsi Imana ideside ati cette fois serageze kuba responsable nawe gafata la suite ego ibire ko turangiza bigara karu kigeze kugera vraiment bigeze gukora nashaka kagire karata ukubita kapa la karuje kagiye vraiment sinzi ngero kagenza mugabo ndazi yuko arashobora guturabira kuri YouTube Big Zoé Prince Machine kapa naona yuko no muhinga bw'ivyuma bitwa batuse barakazi kapa nakantu kangiye kajya mwakibwira Big Zoé Prince Machine kapa twayimviriye gute tugitangura kuri beat twari oblige kuko twari dusa n'abasohotse mu isengero yari yambere tugiye gukora ibintu hanze tuje gukoresha ibintu biri catch ibintu vyatire attention rero titre nka kapa David gute ni presque ni titre yo kugira nshobore kugurisha neza ivyo mfise bari barayishira muri mwe bayironse ego rero urumva ni ego yayitoye nayivuture apa niyo ya mbere giriye ya kabiri subira inyuma giriye ya kabiri ya kabiri twagiye shaka karirimbemwo kwera akantu karfisini original tukun je sindi ngene kanyeti izina ryari iryo kapa kuri cover ariko amakarata barashaka kuri YouTube ya Prince Mushindi akayicekinga yego nta kindi tuvuga atari Yesu gende ubabwire ko atana kimwe nkibuze Yesu ndamufise ndabatsinda impaga kandi ubabwire ko atana kimwe cyo nkanga Imana niyo papa ndabatera kapa barihe ndabatsinda impaga barihe ndabatere kapa man nubone nipoye mwisite ngo wibagire confise nouvelle identité sindi umupasta sindi n'umugangster ndumwana w'Imana ndamutesa niwo zicushaka gatuma kinashika urukunda dukunda ntabwo rugira imipaka ni Yesu my brother my father my God ndabira muri Yesu uzonyite SOG ndavyubone Yesu abandondera uzohura na Yesu abapfumu bazane n'abarozi nanje nzane Yesu wanje abacapa makonzi abapfumu niki abarozi niki baza Farawi barayambaye imbere ya Mose afise inkoni gusa nanje mfise mwe muyera reka ndakureke wibwira bikurikira ndumwana w'Imana nana kimwe cyo nkanga jenda batere ndumwana w'Imana nana kimwe cyo nkanga abarondera beef jenda batera kapa gendo babwire ko atana kimwe nkibuze Yesu ndamufise ndabatsinda impaga ndubabwire ko atana kimwe cyo nkanga Imana niyo papa barihe ndabatsinda impaga barihe ndabatere kapa gusuba umuzo tsindwa kapa waremye ijuru n'isubu niwe yitwa papa muri we n'impore oya ntagupapa
byose muri we pengine hotapata mu mufuko bishimira amahera nanje mu mutima ngendana ubuzima budahera sifise ubutunzi ahubwo ndi ubutunzi urabaza Yesu niwe yankunze ntamuzi bamwe bibwira bibesha ngo ntabuye nuko rero nuko ati dafise ubutunzi ahubwo niwe butunzi noye ko hari abakizo bakenya gukena habari kandi gasoro square imana square umukizo oya urazi gukena sinzi singira amateori yuko banavuga ngo oya ngo ubanza kwanza uvuga ivy'amahera nibiki gukena abantu benshi bakenya amahera kuko basanzwe bakenye mu mutima ubukene nta muntu mu mutima yagukiwe ameze neza ashobora gukena amahera bigi nazokena sinzigene vyagenze sinzigene sidavyumvigene vyagenze ariko kiryohe umurakuravye gucya mu baso abora kukeye arabona yuko uryohewe cyane kandi abantu bari bitwa abakizwa kenshi kuna gusanga umengo barushi barakanye biragoye umengo basigaye bagenda bunamye nibijanye birashoboka umuntu atekeye kunengesera ku bumana umengo hari wacomye kandi umengo wacomye kandi uri umukizwa ijambo ry'Imana rivuga ngo dutekeye kunengesera ku bumana ijambo ry'Imana rivuga kandi nitegeko kugira ritubuza kwiba no kubesha ndadutegeka ngo muryohego bugira kandi ndabisubiye mu bugira kandi muryohego nitegeko kugira rikubuza kubesha ubwa mbere atubwiye ngo tuburigwe ubu nawe tubwiye turyohego ntarabona akabenyetso cyo umuntu aborewe ariko aratamba ariko turakoze akajamo kurangiza kuri beat abajene bose mufise ingabire ntimuzicarike ntimusamare ingabire zose zashagoyesha Imana icubahiro nizo abantu bashaka kubwira ngo nizisi cyangwa nizibiki nta kintu cya satani na kimwe kibaho satani n'umusuma arapirata original ibari Imana kuririmba gutamba gucapa impuzu ibintu byose ikintu cyose gishaka kuva mu mutima wawe umutima wawe n'Imana yawuremye kiba kivuye mu mutima w'Imana gikoreshe gusa kubw'icubahiro c'Imana igikomeye si cukora igikomeye n'umutima ugikorana nuko Big Zoé rakoze reka twame tuborewe mwe muyera tongere twame turyohewe tuze tubabazwe ngo twakije tugende tuvyimbye ifo kuryoherwa tumenyereze mu gikomo ijoro tuzoryoherwa eternellement turi muri entraînement wozo ufise akaza ka mu ijoro gutazira Imana wakoshika imbere Imana ugakora ikindi kintu ki tuzoba turirimbana je nzo murapero nkawe muranibaza ko mu ijoro ari perfection y'ibintu byose niyo twashika mu ijoro urundi nayo bagakenga dosura muniza nkaya manguti bye bye